Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanje gushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala amahoro impezagiro n'imigisha vyurukira kwasoza intumwa n'abahanuzi nawe sundi n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bose bazogerageza gukurikiza imico n'imigenzo vyamuranze gushika ku munsi w'imperuka dusabe uhoraho adushire muri abo arahuma amin. Amin. Babandi nabo batarohingabira no kwa abayisilamu amahoro y'Imana bane namwe. Ikigwa cy'uno munsi ni ikigwa ca mbere kiravuga kiti kubera iki abayisilamu batemera ko Yesu yapfuye ku musaraba. Yesu abayisilamu ntabwo bemera ko yapfuye ku musaraba kuko twisunze igitabo ca Bibilia tugahera muri Zaburi 49 ku murongo w'indwi turabona neza yuko Imana itari gutuma Yesu apfa. Umusomyi wa Bibilia naturabire muri Bibilia Zaburi 49 ku murongo w'indwi haravuga ngo iki? Zaburi 49 ku murongo w'indwi Ego haravuga hati 49 ku murongo w'indwi haravuga hati nta muntu numwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya. Imana iravuze yuko ata muntu numwe ashobora gucungura mugenzi we atana gatoya. Tugaca tubona yuko na Yesu yari umuntu ugiye kubisoma muri Yohana 8:40 havuga gute? Aravuga hati Ego ariko none murondera ingene mwonyica Ego umuntu yababari ivy'ukuri ivyo yumvise ivyo numvise ku Mana. Yesu ivyo yavyumva ku Mana kandi yari umuntu habiragaragaza neza ko Imana ivuze ko ata muntu numwe ashobora gucungura mugenzi we atana gatoya. Naco gituma twebwe nk'abayisilamu cyo tubona yuko hariho ikibazo kidasanzwe cyane ku bantu bavuga ko Yesu yapfuye. Kuko tugiye gusoma Bibilia yonyene ubwayo iragaragaza yuko urupfu rwa Yesu rurimo amakenga menshi cyane ari nayo tuzorabira hamwe ikenga rimwe rimwe ryose uko ryagiye riboneka muri Bibilia n'ingene biboneka neza yuko ari ibintu bishobora kuba ryarabaye irementanya rikomeye cyane bivanye n'abantu bapanze imyemerere runaka. Ivyo tubivuga twisunze inyandiko iri muri Mariko umurongo wa 10 kigabane c'15 ku murongo wa 25 havuga gute? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko Ego 15:21 Ego haravuga hati havuga ngo iki? Bafata umuntu ahita Simoni umunyakurene. Turabona ko bahitanye umuntu ahita yitwa Simoni umunyakurene yiviriye mu misozi. Ego avuye mu misozi. Ego ni se wa Alexandero na Rufo ngo amutwaze umusaraba, ngo atwaze umusaraba Yesu bamushikana ahitwa Igorogota. Banzo ndindira gatoya turabona yuko uyu Simoni yamutwaje umusaraba amaze kumutwaza umusaraba ngo gushikana hitwa Igorogota. Tugiye kuraba kigaho kibereka muri Yohana 19 umurongo w'17 naho hacavuga gute? Yohana 19 umurongo w'17 19 haravuga hati Ego avayo Yesu avayo yikorereye umusaraba. Mwibuke hariya muri Mariko batubwiye ko yamutwaje na Simoni. Aduca tubona yuko muri Yohana naho Yesu atamuntu yamutwaje umusaraba ahubwo agiye wijaniye wenyene awushikana he? Ashika ahantu hitwa Nyagihanga. Ego risobanurwa mu Giheburayo Gologota. Biboneka ko Yesu gatawe mwakiriye umusaraba. Ariko hariya muri Mariko tubonye ko yakiriwe umusaraba. Izi nyandiko zibiri zikaba ziragonganye tugaje tubona kwanza ko hari kosa rya mbere ryakoretse ku bantu banditse urupfu rwa Yesu. Kuko nta kuntu hamwe bukwandika ko yamutwaje umusaraba ahandi Yesu akawishikanira Gologota ahandi akatubwira ko yawushikanyeyo uwashikanye ari Simoni. Reka duce turaba umurongo nyene wa 15 birenga Mariko ubandanye haje nyene warugeze kugira ngo ubone neza no munsi irindi kosa ryakoretse muri uwo murongo nyene. Kabandanya havuga hati havuga ngo iki? Bamushikana ahitwa Igorogota. Ego risobanurwa ngo ahantu hagahanga. Ego bamuha vino ivanze n'umuti w'umururazi ntiyayinywa. Baramubamba. Ego bagabura impuzu ziwe. Ngo baramubamba bagabura impuzu ziwe. Uyu muntu bagabaye impuzu ziwe tugira amakenga ntabwo ari Yesu kuko Yesu yambara impuzu imwe. Uvuze impuzu ziwe harimo ikoti, harimo umupira, harimo ipantaro canke harimo ikabutura, harimo n'ibindi bintu byinshi. Biragaragara ko uvuze ngo bamwambura impuzu ziwe ntabwo yari Yesu ko Yesu tuzi ko yambara ikanzu imwe atayindi impuzu yigeze yambara nkuko ivyandiko bibivuga. Aha rero hanarije no nyandiko harimo nandi makenga arimo komeza wumve. Bamuha vino ivanze n'umuti w'umururazi ntiyayinywa. Baramubamba. Ego bagabura impuzu ziwe. Ego barazifindira ngo bamenye iyo umuntu wese atwara. Ego igihe bamubamba zari isaha 3. Igihe babamba Yesu ko zari isaha zingahe? 3. Twebwe nk'abayisilamu turagira amakenga. Uvuze ngo Yesu yarapfuye isaha 3 aja ku musaraba baramubamba.
ugaca usoma ya nyandiko nyene yindi iri muri Yohana hajya nyene 19:14 tugaca tubona ko Yesu saa sita atari bwabambwe kandi ngaho batubwiye ko yabambwe saa 3. Aya makengara yaca agaragaza neza yuko hashobora kuba harakoretse ikintu gikomeye cyane muzokibona mwizi nyigisho ziboneka ko urupfu rwa Yesu ari ubwo bapanze. Komeza 19:14 Yohana haravuga hati, havuga ngo iki? Wari umunsi wo kwitegurira Pasika. Ati wari umunsi wo kwitegurira Pasika, hari nk'isaha 6. hari nk'isaha 6, yani hari nka saa 6. Ugiye gusoma izindi Bibilia kugira ati harahashira nk'isaha ya saa 7. Biboneka neza yuko saa 6 ntabwo Yesu yari bwaje kumusaraba. Komeza. Abwira abayuda woni Pilato ateheraba umwami wanyu, atehe nimurabe umwami wanyu. Nabo baca barasemerera bati mukureho ngo mukureho umubambe. Pilato aca arababaza ati mbamba umwami wanyu. Abaherezi bakuru nabo bati ego, nta mwami dufise atari Kaisari. Ego. Araheza aramubahereza ngo abambwe. Aca aramubahereza ngo abambwe. Aho ni saa zingahe? 6. Twabonye ko hari ya saa 3 Yesu yaragiye hehe? Yari kumusaraba. Subira hari nyine muri Mariko. Uraza kubona indi kosa ryakoretse ku musaraba babambye ko wa saa 3. Uza gutandukana n'umusaraba uza kubona babambye ko wa saa 6. Soma wumve ho nyene twari tugeze. Icandiko c'ikirego ego candikwa hejuru yiwe. Aho tubanutse 26 ego ngumwami w'abayuda. Ngo icandiko baca baracandika ku musaraba kuri uwo Yesu yabambwe saa 3 umwami w'abayuda. Iryo jambo ryanditse ahantu namwe murumva ko ari jambo rigufinya cyane kuko uca wumva riri ku musaraba nta rindi rirengako, handitse ko ngo umwami w'abayuda. Uwo ni wa musaraba wa Yesu yabambwe saa ngapi? Igihe cy'isaha 3. Reka twumve ku musaraba Yesu yabambwe ko igihe cy'isaha 6 igihe Pilato yaje kumutanga saa 6. Twumve vyaho byagenze gute banditse ko ngo iki. Komeza ujya murongo wa 19 muri Yohana. Haravuga hati ego Pilato yandika icandiko agishira ku musaraba. Pilato aca yandika icandiko agishira ku musaraba. Canditswe ngo Yesu umunyanazareti umwami w'abayuda. Baca bongera ko kakandi kari kuri wawundi wa musaraba yabambwa ko saa 3. Yesu umunyanazareti umwami w'abayuda. Bigaca bigaragara yuko uwo musaraba ivyari vyanditse ko vyari birebire gusumba ivyari vyanditse ku musaraba yabambwe ko saa 3. Ayo yose n'amakenga aboneka mu bijanye n'urupfu rwande rwa Yesu rwanditse muri Bibilia. Komeza iyo nyandiko urumva n'ikindi kintu kivugamo ngaho. Ego twandanye kuri Mariko. Ego habandanye havuga hati kandi babambana nawe abambuzi 2. Bakubwira ko hose Yesu yagiye abambanywa n'ibisuma bingahe? 2. Eka n'uriyo nyene muri Yohana bakubwira ko yabambanywa n'ibisuma bingahe? 2. Tuca dutangara rero none ba Yesu babambwe ko tubonye babambwe ku masaha atandukanye, hakaboneka Yesu abambwe saa 3. Tugaca uwa saa 3 umusaraba wiwe ukaba utwawe n'uwitwa Simoni. Tugaca tubona na Yesu saa 6 atarabambwa. Uyu Yesu wa saa 6 umusaraba niwe yawitwariye wenyene abishikanira ahantu yitwa Igorogota. Twebwe nk'abayisilamu cyo tubaza abakristo bene wacu, none bakristo imba by'ukuri Yesu yarapfuye, uwo muvuga yoba yarapfiriye ahantu nubwo Imana yavuze ko atagupfira umuntu. No Yesu wa saa 3 canke n'uyu Yesu yigiye kubambwa saa 6 uyu yitwaje umusaraba. N'uyu Yesu banditse ku musaraba umwami w'abayuda canke n'uyu Yesu banditse ku musaraba ati Yesu umunyanazareti umwami w'abayuda. Tuje tubona yuko ba Yesu boneka ko babambwe muri Bibilia baca baba 2. Baba 2 kubera iki? Ugiye kuraba n'impuzu bagiye babambika ntizisa, amabara yazo twisunze Bibilia ntabwo zisa. Reka tugende kuraba muri Matayo 2:7 impuzu bagiye babambika kandi tuzi ko na Yesu yambara impuzu imwe nizo mpuzu babambitse ntabwo zisa. Matayo 2:7 ego haravuga hati ego maze abasoda bico cegera ca Kaisari bajana Yesu mwiboma. Bamujana ahantu hitwa mwiboma. Bateraniriza ingabo zose kuri we. Baca bateraniriza ingabo zose kuri we. Bamwambura iziwe mpuzu. Baca bamwambura ngo iziwe mpuzu. Bamwambika umutamana w'agahama. Baca bamwambika umutamana w'agahama. Za mpuzu nababwiye ngo bavuga impuzu biboneka ko itari imwe. Baca bamwambika ngo umutamana waje kuzimwambura w'agahama. Genda hariya muri Mariko 15:16. 15:16 naho turabe impuzu bamwambitse uko bwanditswe na Mariko. Ego agahama ni irangi ritukura cyane, ni rouge foncé, irangi ritukura cyane. Reka turabe hariya naho bamwambitse zisa gute.
haravuga hati 15:16 Mariko. Ego. Maze abasoda. Ego. Bamujyana imbere mu rugo. Bamujyana imbere mu rugo. Arigo boma. Bahamagara ingabo zose ziraterana. Ngo baca bahamagara ingabo zose ziraterana. Bamwambika impuzu. Ego. Yishigisha. Ubu rero birahindutse. Hari batubwiye ko bamwambitse impuzu y'agahama ariyo rouge foncé, ariko ngaba batubwiye ko bamwambitse impuzu yishigisha. Ishigisha mu rundi rurimi ni mauve. Rijya barajya mauve ngo niyo bamwambitse. Biraboneka ko abantu bari babiri. Cyo kituma twebwe nk'abayisilamu duca tuvuga tuti none abantu ko ibintu biguma bigenda bipingana. Vy'ukuri Yesu yoba yarapfuye. Duca twisunga Qur'ani. Mbega igitabo kivuga ukuri kitagira amakenga muri ico. Kuko na Bibilia iravuga yuko muri Abikorinto ba mbere 13:9 ataye igitabo gihinguye kizozira ivyo vy'agace bizoca bivaho. Nico gituma cyo twisunga Qur'ani mu kurondera ukuri kwingene ibi vya Yesu vyagenze. Qur'ani kitubwira gute muri Qur'ani 4:157. Haravuga ngo iki? Haravuga mwarimu. Ego. Igitabo kitagira amakenga muri ico. Ego. Indongozi kubemera Imana. Ego. Mbanze kwirinda Imana indinde Satani yavumye. Ego. Izina ry'Imana nye n'imbabazi nye n'impuhwe. Haravuga hati. Ego. Bivanye n'imvugo yabo bavuze bati. Ati bivanye n'imvugo yabo abantu baravuze bati. Mu vy'ukuri twebwe. Ati mu vy'ukuri twebwe. Twarishe Mesiya Yesu. Nico gituma aho uzohura n'umukristo wese Qur'ani ivuga ukuri zomabwiye ngo ibicumuro vyanje nivyo vyishe Yesu. Ugasanga umuntu ariko arabivuga mu gihe ca Yesu ntiyarahari. Igihe Yesu nivyo vyoba vyaranabereye nubwo bitabaye ntiyari bwanavuke na sewe n'umuryango wiwe. Ugaca wiyumvira ni gute umuntu acashaka gupfira ivyaha vy'umuntu atarakora. Ivyo rero turabona gatwe nk'abayisilamu myemerere ko atahihagaze. Komeza. Mu vy'ukuri twebwe. Ati mu vy'ukuri twebwe. Twarishe Mesiya Yesu. Ego. Umwana wa Mariya. Intumwa y'Uhoraho. Ego. Nabo abo bantu. Ego. Ntibamwishe. Ati ntibigeze bamwica. Kandi. Ego. Ntibanamubamba. No kumubamba ntabwo bigeze banamubamba. Ahubwo. Barashushanirijwe uwundi atari Yesu. Barashushanirijwe yindi shusho baca yumvira ngo ni Yesu. Bo barabamba umuntu baza ngo ni Yesu, kumbe si ivyo tuzobara mu vyugo bizokurikira uwo muntu azoba yarabambwe ninde. Tuzomugaragaza nabo abantu bamubone ingene babigenjeje n'ingene bagiye kuzana undi muntu baramubamba mu gishingo ca Yesu. Aba baca baremeza ko hapfuye Yesu kandi atari Yesu. Ari naco gituma ugiye gusoma neza na Bibilia. Qur'ani iravuga neza yuko ngaha muno murongo nyene ko Imana yaciye imudugana mu ijuru. Twebwe abayisilamu turemera ko Yesu Imana yamuduganye mu ijuru nkuko Qur'ani nyene bandanye bivuga kuri uwo murongo. Ni kuvuga rero ivy'urupfu rwa Yesu ntivyabayeho nko tubibonye n'abantu gusa bagiye bakoresha imvugo yabo gusa yo kurema utuntu nkuko mwana bibonye nabo nyene. Ati kandi niyi nkuru nyene ubananje Qur'ani soma wumve. Haravuga ati kandi mu vy'ukuri. Ego. Abakiriko batandukanya kuri ayo majambo baracaya afitiye amakenga. Ni naco gituma y'amakenga guma aboneka bamwe ngo yapfuye saa 3 abandi ngo yapfuye saa 6 ngo bamwambitse impuzu y'agahama abandi ngo bamwambitse ishigisha abandi bati Simoni yamutwaje umusaraba ahandi ngo yarawitwariye. Ibi byose bigaragaza y'amakenga ariko aravuga muri Qur'ani bandanya. Kandi bobo nta bumenyi babifitiye ko aba bantu rero ngo babivuga nta bumenyi bw'ibi bintu bafise naco gituma bategeza kugaruka mu gitabo ceranda ca Qur'ani kuko caje kivuga ukuri kiragaragaza vya bintu byose vyari vyarabayibanga bandanya. Kiretse ko ego bakurikira ivyiyumviro gusa ibi bintu ntivyigeze biba kuko n'Imana yavuze ko ata muntu ashobora gucungura uwundi ni kuvuga ibi n'ivyiyumviro gusa bagiye baremarema kugira ngo bironderere ibindi bintu bijanye n'imyemerere yabo. Kandi mu vy'ukuri ntibamwishe. Qur'ani iti kandi mu vy'ukuri Yesu ntabwo bigeze bamwica. Ahubwo Uhoraho yamuduganyiwe. Uhoraho yamuduganye iwe mwijuru. Cyo tuba twebwe abayisilamu turemera gushika ino saha Yesu ariwe Isa bin Maryam nuno munsi ari mwijuru ko Uhoraho Imana rugira vyose. Mbega Bibilia nawe hari amakuru asa na ya Qur'ani wo bufise kuvyerekeye ko Yesu atapfuye. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abaheburayo 5 ku murongo w'indwi turabona neza ko Yesu atigeze apfa. Nabwo yigeze apfa muri Bibilia nubwo babishizeyo ntibabiha inguvu nubwo umurongo ndakunda kubusomera abantu biragaragara neza ko Yesu atigeze apfa. Yesu Imana yamukijije urupfu. Usome iyo nyandiko. Haravuga mwarimu hati Kristo Yesu ego mu minsi yabaye mu mubiri. Tuvuze kuba mu mubiri bisigura kuba ngaha ku isi ari umuntu kuko twumvise ko nawe yari umuntu uko yavyivugiye aranagira n'ubwo bagombye no kumwica. Amaze kuba rero umuntu ngaha ku isi byagenze gute? Amaze kwinginga no gusenga cyane. Yesu yaragiye aringinga arasenga cyane. Ivyo tubisanga muri Mariko 14:35. Yesu yunguruza imbere gatoya arubama arasemera ati data iki gikombe n'ikindengane ariko nibiko jewe ngomba
bibe uko wewe ugomba. Tukaba tibuka n'igihe Yesu yigisha yarabwiye abantu bati nta muntu yosaba umukate se ngo amuhiki ibuye canke amusaba ifi ngo amuhiki inzoka. Yesu aciragenda asaba Imana aribwira ati data igikombe n'ikindengane ariko ntibibe uko jewe ngomba ariko bibe uko wenyene ugomba. No kuvuga ugiye gusaba umuntu wubaha ntugende ushira isoni. Yesu yaraciye bugufi ko yarazi yuko Imana imuruta kandi bifite ubushobozi gusumbawe. Naco gituma Yesu yagiye arubama ashira uruhanga hasi by'abayisilamu tubikora amaze gusenga asaba yuko Imana imukiziki urupfu. Naco gituma twebwe nk'abayisilamu tumaze kubona izi nyandiko zose turemeza ko atapfuye. Komeza wumve muri iyo nyandiko rero. Yesu amaze gusenga amaze kwinginga no gusenga cyane iyashoboye kumukiza urupfu. Tuvuze gukira urupfu ntabwo ruba rwaguhitanye. Hagira umuntu yitiranye ibintu gukira urupfu no kuguhitana. Kuko iyo rukize ntiba rwaguhitanye ruba rwagusize. Yesu ngo Imana yamukijije urupfu. Kuko bavuze ngo Imana ngo Yesu yarahambwe arazuka. Ico ni kigwa kizokurikira kubijanye no kuzuka. Navyo birimo amakosa menshi cyane nirementanya gishi cyane ari nacyo tuzobereka mu kigwa gikurikira. Siho turi rero ngaho kuzuka. Ati Imana imaze kumukiza urupfu kurukira bisigura ko rutaguhitanye. Imana yarugukijije bandanya kandi amaze kugenda gusenga akavuga ati dati igikombe kindengane Yesu yarumviwe. Kumvigwa kwari kumvigwa gute? Kwari kumvigwa kugira Imana imwishure ku gisabisho yarasavye cyo gukira ugo rupfu. Rero Imana yaramwumviye imukiza urupfu ari naco gituma Qur'ani yatubwiye ati yacimuduza hehe mwijuru. Ni kubera ko Imana yamwumviye bandanyo nyandiko kubwo kuyubaha kwiwe. Yesu yarasanzwe yubaha Imana kuko yavuze ati ivyo mvuga sivyo nigene nivyo datagize gute yantumye. Ivyo rero Yesu amaze kubona yuko Imana ariyo yamutumye kandi Imana yamukunda kandi yari umuntu atavyaha akora yari umuntu mwiza. Biragaragara neza ko Imana yaciye mwishura igisabisho kuko mu bintu byose twigeze gusoma muri Bibilia nta murongo numwe uzuvuga uti Yesu ugenda upfira abantu Imana imutuma. Nta na hamwe canke Imana imutuma ati Yesu genda ucungura abantu. Uwo murongo nyimba ho hari umukristo azo ariko arakurikira zino nyigisho zacu araza kubona inimero za telefone ashaka kuzicako akazotubaza canke akatuzanira ahantu Imana igeze kubwira Yesu ngo genda upfire abantu canke ati Yesu ugenda ucungure abantu. Iyo nyandiko ndazi neza yuko kugira azoyironke bizomugora cyane kuko mu gitabo ca Bibilia ntawe turabonayo. Ari naco gituma tubona ko Imana yamukijije iki urupfu. Iyo rero ukiza urupfu uba uhigiriye mwijuru. Imana yaramuduganye kandi n'icamuduganye mwijuru mu vyuga bizokurikira tuzokibona. Nka twebwe abayisilamu turazi imisyo yatumye Imana imudugana mwijuru adapfuye ko turazi ko azogaruka ngaha ku isi. Hari nyandiko abakristo benshi bakunda kwitwaza muri Qur'ani 3:55 bagaca bagomba kwerekana ngo Yesu ngo Imana yavuze ko izomwica. Bagaca bayisigura nabi. Nta nahamwe Imana yavuze ngo izomwica muri igihe turimwo ahubwo ni mu wa munsi abantu bose bazopfa mu gihe c'imperuka inzamba niyavuzwa kuko Qur'ani yaje inyuma ya Yesu. Soma iyo nyandiko wumve kugira abantu bayitahure. Haravuga mwarimu ati yego Bismillahirrahmanirrahim. Ego. Pale Mwenyezi Mungu aliposema. Ati hamwe Mwenyezi Mungu yavuga ati ewe Isa. Ati ewe Yesu. Mimi nitakufisha. Ati je nzokwica. Na nitakunyanyua kwangu. Kandi nzokudugana iwanje. Komeza. Na nitakutakasa na wale waliokufuru. Ati kandi nzogushira hejuru na babandi bahakanye. Na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru. Ati babandi rero bagukurikira nzobashira hejuru gusumba bamwe baguhakana mpaka siku ya kiyama. Gushika ku munsi w'imperuka. Kisha marejeo yenu nyote ego yatakuwa kwangu. Ati kandi mwese muzogaruka iwanje. Ni kuhukumuni ego katika yale mliokuwa mkihitilafiana. Ati ndabacira imanza kuri bijyanye mwagenda mutandukanako. Iyi nyandikira boneka neza ko Imana izokwica Yesu. Yesu nabwo azokwama ibihe bidashira. Ni kuvuga Imana kumudugana mwijuru kamubika. Hariho mission speciale yamubikiye azobanza kuza gukora ku isi. Amaze kuyikora ku isi Imana izomwica. Hama twese Imana tuzuke. Tumaze kuzuka na Yesu arimwo azoduzwa mwijuru kuko yari intumwa y'Imana n'abandi bantu bazo barakoze neza baduzwe mwijuru. Kira muntu azoca cibirwa urubanza rumubereye bivanye n'ivyo azoba yarakoze ngaha ku isi. Ico ni cigwa kirekire cyane kijanye n'urupfu rwa Yesu. Reka tugarukirije hano iki cigwa tuzokibandanya mu cigwa kigira kabiri kubijanye n'urupfu rwa Yesu. Tunaberetse ko atigeze anazuka ko nizuka giwe rivugwa muri Bibilia ryabaye irementanya rikomeye cyane nibwo n'ibihushane vyinshi. Kuri ubwo rero abantu muzogwe muri ku murongo mukurikirana neza bino vyigwa vyacu ni vyigwa cyane bigiye kuba birebire cyane dusesangura ivyanditse twifashishije n'ibindi bitabo biza bisigura ukuri. Tukaba tubemereye kuzobandanya tubashikiriza ivyigwa nk'ibi. Ico cyari kigwa ca mbere gice ca mbere cy'urupfu rwa Yesu tukaba tuzokibandanya. Imana niyo dutiza ubuzima inshallah. Kuri ubwo rero amahoro y'Imana bane namwe abatari abayisilamu ku
ku bayisilamu naho ndavuga ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.